ugwaruka rukundi ko bavyiwanje. So gukora zijya foto was like nani ndi muri video vixen nukwidandaza. Umuntu adandaza look wiwe kugira abashe kuronka ama marché sivyo kuko sinoba ndi tuvuga iki sinoba ndi umu commerçant ndandaza ivyuma ngo nje guposta zijya foto no sinoba ndi ko ndandaza frigo ngo nje guposta zijya foto no nyabona umuntu adandaza fait icyo umuntu adandaza ni cha branding iriya ryari isoko nari ndi muri video vixen nari nkumbe gutembera apart de ça nashaka no kwiga ukuntu abandi bariko barakora none kubera iki bariko baratera imbere gose kubera iki bon bariko bakoresha iki kugira ngo bashike hariya kugira ziya views bazironke naravuze reka ni concentre bon quand ndonse umwanya wo kuza nkaruhuka ndafise n'imiryango ibayo kubera iki nto profita uno mwanya menye ibanga abo bariko barakoresha kugira ngo natwe tubashe kwagera. Yes, amahoro y'Imana bane namwe. This is Motivation Plus Media once again, the best magazine in our music country Burundi 257. Yeah, call me the brave of course, Musesanguzi kuri microphone. Mugemba ndi kumwe na Sky Nice. Umamazi imisi musaba, mumbaza ati mpe yagiye ari mubiki. By the way nsanze ari nakana. Yarasubiye ibwana. Ariko misi yeza shaje mugo yarasubiye ibwana. Let me say hi kuri Motivation Plus Media. Yeah. Sinabaye umwana. Zabwo ndashaje. Ariko iyo umuntu ashaje asubira ibwana. Urabisi ko iyo umuntu ashaje bacha batangura kumugaburira. Yes sir. Bagatangura kuza baramwambika bakanamwoza ma. Nashaje. Nimba muri ko murabona ko nabaye umwana nashaje for real. Yeah. Sky yaje umeze neza. I'm good. Wahora hegasha Sky vraiment. Yo business anje ma business arabisha. Musesanguzi. Yeah. I'm here. You are here kweli? In our country Burundi. Yapo pesa wala yanke kuri WhatsApp rambaza ngo ariko ngo nahise ngo wagiye he. Ndavuga none ndashaka kumbona nakwishuye phone ari mbabaye man. Naraje ndamenyesha ko naje. No, ndatumira aba journaliste bose bakunda. Ndavuga ndababwire naje I'm back tugomba dukore. Sinigeze ndakubona. Ko nigeze ndakubona rero ncamvuga ati Musesanguzi ndashaka kumbaza ngo naraje kweli. Seriously mbe bakuzi gute? Ndababwira amazina yiwawe. Mumuzi gute? Tena mu channel live. Ugumubahenda ngam ariko banzi neza Sky. Musesanguzi uyu ndagira muzi. Antuka ukunuzi Musesanguzi ni ibintu vyiza. Ego ba. Kiretse utuntu duto nyine bavuga ngo nta mwiza yabuze inenge. Navuye hari abampaye umugani ngo nta mwiza wabuze inenge. Utwo butwihoreye gato twibandanirize. Twavance. Yeah. Gusa rero. Urakawusize. Twavance. Sky, by the way, ugarutse mu kaluka kabana. Ndabona mu mutwe agapara udutrace. Sky, what happened to you? Twagarutse muri janvier. Bon, no, just ngene to look shasha. Apart ya look tuzanye ibikorwa bishasha. Yes sir. Tugarutse guhindura amateka, tugarutse gukora cyane. Tugarutse no kwereka abandi bijajaye yuko we are here. Amaraso mashasha aracyahari. Kandi bishasha birahari. Dukeneye ofete dukeneye iterambere. Pana vya bindi byo vuga ngo naka yarafashe, nta numwe yafashe. Nyabuna dukeneye gukora, dukeneye guteza imbere umuziki ndundi. Dukeneye guteza imbere industry yacu ya Buja Flavor. Twamye dukunda twamye dukorera mu bakera. Fait dukeneye ko avance au fait. Na ivyo bindi vyiwanyu ni vyiwanyu. Abangwa ngo Musesanguzi ngo is there. I don't give a shit. Sky, inyuma y'imisi mikenyi utakaye gato mu kibuga. Arabandi baje kuhafata. Ariko nabandi baje kuhafata bavuga ati yatera Sky bayitwaye basha. Ahantu wari wifata gute? Bon, en tout cas, banze féliciter surtout abantu baje muri video vixen inyuma yiwanje. Mwaratwitse. Ko mwari mufise umuntu deja en fait. Ikintu cyose Musesanguzi bivana n'igihuje n'abantu bari bahari. Kuko hari igihe ushaka kuza office izindi idea office kundi ko ushaka gukora ariko kubera abantu bakunoneye image baje avant yiwawe gasa
ugasanga bariko barahara ugasanga nivyo biriko birakononera wewe ugasanga uriko urasaba par exemple uriko urasaba $200 ugiye muri video isanzwe ugasanga usabye $200 bakakwankira bakayakwima kubera nice yahaciye akacafo akaza saba 100,000 ugasanga bon simvuze ngo gusaba amahera menshi ariko mvuze ibikorwa tu ugasanga uje gusaba amahera akavuga ati none ugomba ukora iki ugomba uze umeze gute kandi nakatwara muha 20,000 hamakaza akadukorera ibi nibi urumva so rero aba bose bariko barakora cyane kubera hariho bazi yakozwe n'abantu batazi nanje bon je nashikiye abantu banyubakiye base barampariye fo nashikiye ahantu habi byatari ariko abantu bariko barabikora this time nibaze ko muri ko muramera neza buke kandi namwe ndabasaba gukora bera kandi gusumba twebwe hari abantu benshi Sky bamaze imisi bariko riyumvira ati Sky kweri ashobora kuba yaraguye cyane muri mu bapapa mu bakiniki kujya kuntu bamuvuga ko gwati Sky kweri araturira bimeze kunuko Sky duha umuco wahora mu biki bien Chava dire jene nagiye mu Rwanda gutembera sasa nari nkumbuye family ndafise family nini mu Rwanda nari nkumbuye gutembera a part de ça nashaka no kwiga ukuntu abandi bariko barakora none kubera iki bariko baratera imbere gose kubera iki bon bariko bakoresha iki kugira ngo bashike hariya kugira ziya views bazironke naravuze reka ni concentre bon quand ndonse umwanya wo kuza nkaruhuka ndafise n'imiryango ibayo kubera ko nto profita uno mwanya menye ibanga abo bariko barakoresha kugira ngo natwe tubashe kwagera ibanga naryo sirindi nirya nyene turiko turakoresha muri Buja Town TV nirya nyene turiko turakoresha muri Skynet News kugira ngo tubashe kubona yuko kwa avance by the way mu minsi nzokugurira ishure ndagutumiye uzokugurira ishuri neko kinone ibeze ngo bafise ibikito special rien just aha man mu mutwe gusa nta kindi barasi kuno bapanga utuntu twabo Sky hari utuntu twinshi twakuvuze ko mu minsi yahera Sky yagarutse yambaye ubusa Sky yagarutse afise look umengo yigisha ubusirasoni ugwaruka mu nyuma ntacyo wigeze ubivugako imbere kuja mu Rwanda ndashaka kumenya ijya foto wasize ku mugaragaro wari muri meze gute washaka kwisiraho cyane ijya ntagari ntiyari foto yabaye capture ngo kaka muri telefone tiyo zari photoshoot wagizwe na appareil nkiyo nukuvuga warabipanze of course yes kuko ubwo kuri kurambaza undi haye ni ibintu non c'est pas par accident je ndi mu influencer sivyo ndafise abana bankunda ndafise abana bakunda ibikorwa by'iwanje sivyo ndafise abantu apa yabana ndafise bon amena ugwaruka rukundi ibikorwa by'iwanje so gukora zijya photo was like nani ndi muri video vixen nukwidandaza umuntu adandaza look wiwe kugira abashe kuronka ama marché sivyo kuko sinoba ndi tuvuga iki sinoba ndi umu commerçante ndandaza ivyuma ngo nje guposta zijya foto no sinoba ndi ko ndandaza frigo ngo nje guposta zijya foto no nyabona umuntu adandaza fait icyo umuntu adandaza ni cha branding iriya ryari isoko nari ndi muri video vixen zijya foto nazikoze ndasama ndamusabye nindamonta ni social azishishe ko zijya foto zari za brand ya Nice Sky apana Sky Nice ya Nice Sky as video vixen kandi nibaza ko zijya arizo zazikeneye ku video vixen nice mwino minsi bigaragara ko mengo uratekereje hajya tuvuge yuko wahindutse twa tuntu two mu minsi heze bakuvuga ko araha ari muri ghetto yifotoje ari gusa yasohokeye aha yashize indero ariko mwino minsi ntabwo uri kuravuga tuvuge ko Sky Nice yahinduye strategy ubu yatekanye yatekereje ivyo onye umuntu wese arafise uburenganzira bwo kuvuga ivyo ashaka bivanye n'ivyo we yumvira sivyo
ariko umu influencer abameze nk'umu artiste ategeza gukaya ikintu gituma abantu bamuhurudukira babona ego sorry babona ufite babona vya bindi bashaka kugira ngo abashe gushika kuri success sivyo so rero ufite kuvuga ngo sinkikora ifoto ngo bacavuga ngo yazimye what no ndi mu bindi kandi abariko barabibona na motivation plus that's ko mudukurikirana cyane kuko umuntu araba motivation ategeza kuja kuri Buja Town by the urumva sorry ategeza kuja kuri Sky News ko umuntu akunda nice ategezwa kumenya ari hehe bimeze gute aiwa namubuze je mpora ndababona amubuze ansanga inbox nice kiri gute kuri kurangora sindi nkonda kubona niko ndakwiruka kwinyuma je ndarusha ndakusanze ngaba hasi umbwira ikuntu ibintu bimeze so ikintu gihari ni en fait umuntu agukeneye kandi umuntu akeneye ko mukorana ntashaka kubura hana kuronderera rero kubona zia foto ziragiye ngo ucuvuga ngo nazimye no sivyo kuko hari ukundi kuntu turiko turakora ababizi barabizi abatarabimenya nabo ndabatumye kuri Buja Town TV ndabatumye kuri Sky News kugira ngo babashe kuba on time ego turagiye ku mubiri wawe twavance ndakubona kuri visage wambaye utubukle turimwo ibara risa n'igisaha arakandi kantu gashasha wazanye agahereni ngaha nabwo rukatako yaya dami aka innovation ka motivation ka motivation class ako nyene ndashaka kumenya why wambaye ahantu hamwe hasa na jaune ahandi hasa na icyo kintu na rose c'est kuri aéroport capitaine de la capitale kuri toi STV yarambajije baraje kunyakira barambaza ngo kuko mba amayeri na dasa narasiguye igituma nambaye amayeri na dasa natakaje rimwe kandi sinashobora gutekana ntambaye irindi so ntarindi risa n'irindi wageze uronka no en fait yari kado iherena nambaye kuri aéroport zari kado umuntu ari yampaye rero umuntu yamaye kado bon twahuriye mu Rwanda arambwira je ndagufana ndakunda kugukurikirana ariko arakora mu isako ndamubwira gahereni nagakunze yaragakuye avuga ngo nabirabasha gahereni ngo niko nsigarasha arambwira ati gahereni nagakunze yari umuntu nzikazi ndambwiye ko nagakunze acambwira ngo yongo usigaranye kamwe ngo kandi ngo nshaka kuronderera ikintu kizotuma basi kumunyibuka muntaginge basi cyangwa nkorera ifoto ndamubwira kame acambwira ngo ndagwihereni rimwe cyeje nshaka icyo nyene was like niyo tahure kuno nshaka ihereni rimwe ko twari twicaranye twamaranye umwanya twaganiriye cyane n'umama akunda industry ofeti akunda barundi akunda industry yacu dukurikirana cyane gose yari umama akuze ndamubwira ya kame yarakambaye akamari kamwe arambwira ngo basi nkeneye ifoto namukoreye passport aje kuyibona by the way namukoreye passport a part de ça naye mayere nagenda yambaye kuri aho nambaye rimwe nambara n'irindi yaciba style yiwanje rero sasa akanako akagonga akabukre ko kwitama akabukre ko kumunwa namye ndakipfuza gose sana nshaka kaja hejuru gose ariko kagiye munsi ya mugani bon namye ndakipfuza gakunda kara difference ya gose kara difference ko umbona nyiri hereni so ari wese uzopfa kuribona reka tuje ku maboko by the way genda guherukana mperuka utarashira ko tatu iyo ntwari bwayishire ko hajyanitse ko gute dara mission message yanse kugenda yanse gushika yanse gushika ko idashaka gushika nyene kubera iki wakanditseko message nandikiye papa wanje I really miss my dad arezike kinini namubuze c'était en 2015 yaragwaye bya tatu rero c'était un message no kwifuje kumwandikira yabaragihari ariko waranditse mu nsiti not deliverable
ya message ntabwo message yashitse ntiyashitse niyo mpamvu hagiye kuyu mutima kaja ko n'akantu message yabaye fati yamazige rejeté yeah message rejected yeah by the way police hano hajya iyo igira katatu igira kangahe wisizeko nazuzi besha twumva igira kangahe hajya kenshi asikankaye nk'iya witi what bivuze ko umubiri wose wuzuye tatu wawe napana umubiri wose ikigande cyose nzogihebera tatu ikindi ni chiwanje seriously yeah of course Sky aho nyene turashaka kumenya mbega ubunye mwino minsi Sky ariko ategekanye iki mu bintu vyiyo vyakazoza project zizo zakazoza Sky nice canke nice Sky ko umuntu atari karamukurikirana kuri buri town ndambwira ngo ari guhomba ko umuntu atari karasimbira kuri Sky Nice News ngabona ama exclusive ari karahomba so nice Sky ni vyarimwo at this time journalisme nico kintu namaze gufocusinga cyo kintu ndimwo gose ku buryo singene naba abantu baguma bambaza ngo ko ntakubona muri video muri no minsi bijyanye at this time naba abantu bamufite how to deal umumbwira ngo ni muze ngo dukore mubisubize ku ruhande kubera ndiko ndafocusinga muri journalism ndiko ndakora kandi ndashaka yuko dushika hajya abandi bashize ko nta na kimwe badusumbya the brave nana kimwe for real ndabizi ivyuma turabifise vyiza bikoze ivuga neza ko baratwumva neza turazifise za look turazifise ikintu gisigaye ni twebwe no ngaha gusa rien d'autre urumva so that why rero mbanje kubabwira ati katonze tureke bijya gato canke tubireke po dubo bibaye ngombwa kugira dufocusinga mu kintu kimwe Sky inyuma yuko turangiza ikiganiro ndashaka kubaza ikibazo ba imbere voilà imbere yuko turangiza ikiganiro ndafite akabazo kamwe nshaka kubaza kandi buri muntu wese ariko adukikirana ashaka kubaza why Sky Nice atarongogwa ariko guys en fait navutse le 31 décembre 1999 en fait c'est tuvuge ngo hari si myaka 25 nine mu mateka mu Burundi barongogwa abakobwa barongogwa bafite 19 ans nivyo sha jewe kuri urenza kwingaye yake nka 10 ans nukuri aracasigaye nka 10 ans okay ko nimba ari ikintu nshaka kwihutira kuko erega the brave kugira mariage cyangwa kuja mu kuja kubana n'umuntu niho guhindura vi warusanzwe ubayemo hari ibintu utegeza kugira ukugacishamwo murongo tukura bivuze yuko ubuzima bwo kuba uri ku mugabo nibo kuryohera bose mvuze uko ariko bisaba ufate decision bana vya bindi byo kugenda hari abantu usanga bagiye siriko ndabajudginga umuntu wese afise ukuntu abayeho n'ukuntu bimereye sivyo asanga umuntu aragiye ugasanga usohokeye muri Maribu muzohurirayo urugiye muri Crystal muzohurirayo aho rero muri ko muhurirayo 1 heure 2 heures none eske nibiya twadukeneye cyane ko kibasiye ibintu tubanza ukavyiha and then ukagenda watekanye tu ugasanga uri kurataha uri kurashwana n'umuntu ugasanga abantu jewe bon ndabanze gutemberera mu mpango nyinshi ugasanga abantu bose bameze uko bariko baranigana mu mashati watashize isaha nakara kwandikiye oye nako kwitogenda uri serious gamani bijya byose wabihimvye no kuvuga nice guy ntaraba ready cha not ready kweli bijya ibintu byo gufatana umuntu yose avuga ati nice guy please ndashaka tugira foyer turongorane tugire mariage ko propose mariage no vyumva icyumviro cyiza gose no gushimira cyane kuzana icyo cyumviro ariko je nzobana n'umuntu tumaranye nka 5 ou 3 ans tuzinanye agera amaze kuboneka barabayo ariko baragiye muri filme ya Yesu numvise ngo turamaze kubona ibisa n'ivyo abantu baraza bakavuga ivyabo mu nyuma bakibagirana urumva barabayeho baraje baravuga ivyabo bari bagirana hose sikiyagiye gusabira cabandanya ariko at this time nukuri kumunafise gahunda nawe nzabisubiza inyuma gato I'm not ready. You are not ready. Ubunye ni past time. Cyakubanza kwiyubaka. Gusohoka birasanzwe nta bindi. Nta birenze.
iyo question ya marriage you don't know. Basi je ni ibintu byo gusohoka si swing yiwanje. Ariko sukwera gusohoka je ndiko ndabona yuko iyo gahunda idahari. Yeah. Just ndacakeneye fet nanje nyene ndiko ndinanira cha yiba zagiye ku the brave cyangwa agiye kundi muntu ni birefu agiye bosa agiye ku mutwe gacaja muri gaceze man ataja muri devazi wanje negeza kwiyumvira no negeza kumedita negeza fet ku dawairera the brave no I can't. You can't. Umutwe muto onye nurangoye jeje ngene ndinaniye waratenze uri imosha agira ngo n'imishatsi ireke ni imosha cindagira ubwenge bwinshi keze ni imosha cindagira ubwenge bwinshi nukuri so shono reka cyenda abana bisaswe nambara maro Sky bigaragara ko wavuye mu Rwanda urakana gato isura n'ubusaza wa muvyeyi n'ubusaza bwagusubije mu bwana Sky reka ndagushimire cyane ndagushimira nawe cyane the brave shimira na motivation ikabutura Sky reka ndagushimire cyane nibaza ko ubwira abanywanyi ba motivation plus media ukababwira ka reka ndabashimire cyane ndashimira kudukurikirana cyane kuri motivation plus media mukora subscribe hari ahantu ucufyo ndajya ku gakengeri hari abantu bihora biyobera hari ahantu haba handitse tout personnel munsi hari mumengo autre sinibuka neza abafite kuri tout rero uteza gufyonda kuri tout kugira ngo bandanyiro nk'ibiganiro biri update bandanyu ba on time ku buryo dupostinze ikiganiro nga kuri motivation mubasha kuba updates mukabona n'ibindi biganiro bon dupostinze mukabona yuko duposting so ndabatumira kandi kuri Buja Town TV niho ndi ku bakunzi banje by the way abatankunda twigumire ngato turawuriranye Sky gato je ndagiye ariko ndashaka uburandemeresheje abakozi ba motivation plus media okano gato gusa gatwenza 1 2 3 let's go enza how akariko kose ubona ko azagutwenza keza shaka kunteranya je sindi gasore sindi nagiye narababwira haje yambara tumukonda utiyitwa ndi kingwendu je sindi kingwendu sindi gasore dareke kumvuruka usasanzwe nyene twaruko yimereye so arananjitse ikiganiro ngumandagera heze je nyene engirene so guys ndabemera fo zoba inkuru y'umuhero w'isi ndabasabye muze gukora subscribe iwacu iwanyu ibuja town mu muji wacu mu muji wanyu ngwino niko wiruka nkuja he jako dukina comedy ngo dukine comedy Sky urazi yajya watangiye utinya ariko bigaragaye yuko uzi n'akantu ko kubwira first of all ni ikintu kiza cyane uyu Sky by the way impamvu dukina twarakoranye hajye barabizi mane uri umukuza kweli aba yukuri umukuza uri na petit frère grand frère uri petit frère mani muri journalisme haba mu myaka petit frère wiwanje je naragutanze muri journalisme we naragutanze gusa mugabo we ntanze kumenyekana uri waka muri Burundi iwacu ego yes petit rero petit ariko muri career oya ndagusinya nka 3 ans muri career oya muri Burundi iwacu ariko muri carrière muramuzi muri Burundi iwacu naramwigisha akazi nkamubwira ati petit njo Elle était vraiment mon chef de programme. La chef. Mais c'était Franck. Ndamuramutsa by the way nyakuba. Kuva muri more time. None aradufasha nabi. Shout up to him. It was good. Twakoranye bien, byari bimeze neza. Ndamukunda cyane ndetse n'ibindi kurikira. Yes, Sky, dusezere abakunzi ba Motivation Plus Media. Tubaga tuti thank you so much. Mwakoze kudukurikirana. I was really with the brave umusesanguzi. Yeah, already know. Yeah. Wewe. Mon petit frère. No. Don't say that. Grand frère. So thank you so much guys. Twasumira kudukurikirana turabarundi twese. Bashi. Bye. I was like thank you so much guys.